Nuko biko bigeze gukora ibiteramo kabisa wikurikiranye inshuro nyinshi kubyo bavuga ati Bifese yararotse. Eske ni Jenny itumira none? Nico abantu mumva bavuga ati Bifese peut-être ko ufise imvugo wewe idashoboka. Umuntu ategura ibiteramo yorekura amahera yiwe agahamagara umuntu atabona icaza kumumarira. Kumbona none waragira inzigo none? None wewe washaka tuyagabura? Oya je nta kibazo. Nivuga ku ruhande rw'abantu. Nimba none wewe niba ataki ninde yabigutuma? Wewe uri kuri wewe ndikumvugana nawe abakunzi bo nta numwe mwavuganye. Wari bazi ko duhura? Babivuga amakomatira ariko henshi babivugira hehe wewe uvuga ibiri ku mutima abandi ubihoze. Ikibazo ufise gusa. Reka mvugira abantu. Wewe uyivugire wenyene nta wagutumye uko ntibari bazi ko duhura. Ugerageje kubiraba ntubona iterambere. Nubona ko navyibushe. Nubona ko imiziki, nubona ko abasani baguma burira indege. Muguma mugura imiduga myiza. Nubona ko nakabosi yaraguze imodoka. Njonga jo. Amaze kuronka n'inkwavu. Ya urumva nkwavu. Ya urumva yoyo ntaragera. Ya urumva yuko siko naziguze mwinka bro. Izi nkwavu? Serious? Niyo ni exclusive. Niyo ni exclusive. Je kweli vraiment nibaza ko impano wawe na president bari mwigisha. Ubunye za nkwavu zikuye mwinka. Cyane. Imyaka ingahe ndace imyaka. Uya hari abandi nk'ubu unye baradishiza. Muhamagara ndamushimira nimba zo mpumwanya. Cumutamo kakani. Ndamuha inyana. Yavuye ku nkwavu. Urukwavu ruravyara inka bro. Mu maso yawe heza ndabona indoto zahindutse inyenyeri niyo twafatana maboko. Ariko nashobora kuvuga ati turo bashobora kuba baramuroze kuva kiva muri Empire. Uciye asubira inyuma. Bon, ukuri apana gusubira kuririmba. Gusubira inyuma do mu buryo bwuko ibintu byawe bishika kure bikagenda kure cyane gose. Haraho bihuriye ukuva kwa ko muri Empire hamwe no kurimba kwa. Ndibaza navyo bishobora kuba biba birimo kubera hariho family iba iri kira gusupportinga itabikiga gukora support ubusubiye kwimenya. Twari ngaho nyiri kwije imyaka ingahe? 29. Muri komatere muraza kutubwira. Ega tuva mu bwoko budasaza. Eko vraiment. Nguri mwana 12 ans. Oyimaje. Uri kwiza 21 ans. Aniko abantu benshi nivyo bazi ko nkiri muto mugabo sindi muto vraiment. Antukuri majeur. Ndakuze ngoma nkwize 30 ans. Washaje. None je sindayikwiye. Honyura umaze kwitwa umuvyeyi. Utegeza ko ufite imyaka myinshi ntuba umwana. Hariho ko umuvyeyi utarubitegekanya vyabaye paragisida. None anje ugo mushiremo mu yo list. Yahariye wose. Mama wao. Mama wao. Ukaba mane hanje. Hari abantu bagitwaye inda pa accident. Tuba twamaze kwinjira neza na neza. Nabivuze ko nzogenda ntwaye Isaac. Twara umwana mu biro mwinjije mu bintu by'abasanisana akiri muto. Bisani by'abasanisana nzomusika ku hotel ari kumwe n'umukozi. Hama jenge ndenge show. Hamangaruke yo rafa pasi naraduze ntaduganye umwana azi kibazo nagize. Amaberebere yarandiye. Hama shaka kurara manutse iryo joro nyene. Ubu rero naciye mvuga ati ebara nkazogenda muri show. Zogenda ntwaye n'umwana. Fondere umuntu wonse. Kandi si bose bazi gukwega amaberebere nk'umwana. Nagerageze biranga. Kabuzi ukuri umugabo tabanye neza n'umugore wawe. Zohitana umuhabara umuduga ni hariya kugira wimare stress. Sindwiki ninda atazi ko ivyo bintu bibaho. We nawe uratanguye kugira byano byiwawe. Meze neza. Amakuru. Sawa. Uramutse basa bakunze African TV basinga yenga bari hari. Salamu alaykum. Achenyishira ngo hani. Wachanyishira hani. Kumeze neza ari sawa. Amakuru y'imisi. Ndaho nyine ndashima. Yego. Yes. Turi muri Kibitoke Summer Time. Ni ncuro ya mbere ugiye guzo performing ngayo. Yego ni ya mbere. Yego. Rimeze gute ibintu wakiriye gute? Nibaza ko mu ntango za Summer imbere ko twinjira Summer ariyo concert ugiye gukora. Ngo twifotoze kwereka ni kiganiro nkora ivyo nshatse. Ingo. Wani yanjanira hari ibyo twavuganye. Ifotoze. Nawe arandira. Giranyisha. Ashaka bishiremo kunyenda. Biragumamwo nta kibazo none gashaho. Ahubwo ari we worindiye, Salamu alaykum. Wungukiki. Tunaendelea bila kuzungumza. Yes, ni kuchuro ya mbere. Ibintu wakiriye gute inyuma yuko niyo concert kugira ukore ya mbere imbere yuko Summer yinjira.
ibintu bimeze gute ibintu wakira gute si concert ya mbere mbere ko tunjira muri Samabi sama twarayinjiyemo deja sama tunjira mu ryaribi kuwa gatanu imvura yagiye kugwa ubunyene wayibonye Wabonye? nta mvura iragwa mu kwindwi imvura mu kindwi ntayonse pourtant ntavyuze iyo bita igihungura bayi mikrofone bazi fasha iyo ngumirize iyo bita igihungura bayi insindagira bigega byungo bayigwa ryaribi zose zigwa mu Muci? zigwa muci wangira nuri umurundi wewe ubutanyerera rero nturi ubundi ubutanyerera waravyiza ariko yego yes nurakiriye gute dabo kuja muri Cibitoke Summertime ni evenement yo mu ntara hagati mushaka mwovuga buke buke nkubi kibazo wambaje nacinda cibagira yes udi bintu wakiriye gute kuja participer muri navyakirije amaboko navyakirije umutima n'umutwe kubera ko iyo bakwiyumviriye ko nuko baba bakunda ibikorwa vyawe nuko baba babona public yawe ikureklama kubera ko nabo bararaba ivyunguka bararaba tuno muntu arafise ije azotumarira arafise abantu azotuzanira hama rero en tout cas vraiment nibaza yuko ico nokora nabashimira kuba abarimvyi ni benshi muga ko banyiyumviriye ko nanje service nzoyitanga neza nkuko nama ndabikora ingene umuziki w'Uburundi n'umusi uri kuraduga ubwo retandukanye hehe n'imisi yahera ngire mbabaye n'ivyo benshi n'umusi baraba nk'ama concert atandukanye ukabana umwe yaronse ngaho undi yaronse hari undi yaronse hari anye bitandukanye n'imyaka yahera wasanga umengo umuririmbyi aguma agaruka canke babiri gusa ariko no munsi baratandukanye urumva nako nta numwe yigeze agaruka nuko biko bigeze gukora ibiteramo kabisa wikurikiranye inshuro nyinshi kubyo bavuga ati Bifese yararotse Eske ni Jenny itumira none? Nico abantu bumva bavuga ati Bifese peut-être ko ufise imvugo wewe idashoboka. Umuntu ategura ibiteramo yorekura amahera yiwe agahamagara umuntu atabona icaza kumumarira. Oya. None urinze umbona nuko nta evenement nasubiyemo kabiri. Izo nagendamo zaba ziri different. Yego. Nimba ari kermesse yo kwishure kanaka, nimba ari mu kabare kanaka, nimba ari mu ntara kanaka, wumva izo zisa. Kumbona none waragira inzigo none? None wewe washaka tuyagabura? Oya je nta kibazo. Nivuga ku ruhande rw'abandi. Nimba none wewe nimba atakibazo ninde yabigutuma? Wewe uri kuri wewe ndikumvugana nawe abakunzi bo nta numwe mwavuganye. Wari bazi ko duhura? Bavuga amakomatire ariko henshi babivugira hehe wewe uvuga ibiri ku mutima abandi ubihoze. Ikibazo ufise gusa. Reka mvugira abantu. Wewe uyivugire wenyene nta wagutumye uko ntibari bazi ko duhura. Kimwe gusa umuntu agutumiye aba yabonye icumazi. Aba yabonye icuza gushikiriza. Rero wewe nimba wagize jalousie bivugisha ukuri. Wana jalousie iki? Atatongo. Ari rero gendo yanyake. Ahubwo agusabisa mucore basi. Kumbe. Niyo. Wari kucaye mu kanyosha ugiye mu gihosha. Genda straight uvuga uti bro we ntucora. Ucumbwira impamvu no gucorera wakoze iki wavyaye. Gucora rese wakuvyara bica gukora ikintu none. Yego. Yes, no musi ingena abaririmbyi bakoregereza kuronka ama concert atandukanye menshi kandi mu mengo vyari bihewo mengo nta concert nyinshi zihari. Bimeze gute umuziki Burundi bone kuja he? Eske hari itandukaniro rya cagiye mu gitangura umuziki? Wowe nyene ntubibona. Canke ukanura mwijoro gusa. N'igihuna. Ugerageje kubiraba ntubona iterambere. Nubona ko navyibushe. Nubona ko imiziki, nubona ko abasani baguma burira indege. Muguma mugura imiduga myiza. Nubona ko nakabosi yaraguze imodoka. Njonga jo. Sasa ubwo wumva none hatari iterambere. Njoo hapa ndugu yangu. Inabidi tukufelicite live. Ndugu yangu acha Imana ntiyikwake kubera ko idashima burya n'Imana ntiryoherere. Watakuongelea gari au kamera? Ni sawa. Felicitation. Niko namwambia kama kuna maendeleo. Kubera ko uko vyari bimeze siko bikiri kabisa. Nimba umuntu yaripakiza akaba yidravinga ni step. Nimba umuntu yahora akora mu Kayanza n'Ingozi agakora Igitega uno musakaza muri Belgique, France uko biri kose n'iterambere. Kandi umuragaruka ntimugumaye. Bo umwe wese na choice yiwe wagumye wese mugabo nuko umani deshungize tusimjudge nitumujuje. None wewe uriwe none. We nturiwe. Uya ariko amubigaragarira abandi. Kameme babisa neza canke ku bantu b'abartiste. Bo twebwe si twebwe ubibaza ivyo. Ubaza wahezeyo. Basi kubera ko basi birica isura ya bamwe mu bandi. Biyishe none twe duhindura iki? Hari gihe byo civyiwo byo kucivyiwo. Nibituryohera ariko nta kundi turavyakira.
ariko umwe wese n'imigambi yiwe. wese afise plan Yes, ziwe. sir. Yes. Kabo, nariko ndamubaza ati itandukaniro riri hagati y'umuziki w'Uburundi wa kino gihe. Ndetse nawe kahise. We kubwawe ubona gute? Birarenze urinze ubona rino jagiye mbagire tuwa muri Europe. Numva ko ibintu byatariga bro. Yes, cyane cyane. Bifesa anaingia Australia mara Mara pili. chibitoki. Ndugu yangu hii ni step. This Steve kweli. Chibitoki. Sasa Nataka urahama ni Bujumbura. Nataka tufanye nini tena? Kwa jumla muone kama muziki ushapiga Steve. N'abafana barabona yuko umuziki wa usiga bisi. Inaeleweka. Biraoneka. Kandi bitabarimvye ko arabavayu ariko no musi musigamura abantu baje imbere batumirwa mu nama z'abakuru z'abategetsi uno musi nicyo kintu woshimira leta yacu. Bega kirahari ho. None kidahari wewe wumva wo buri ngaha kubera iki? Icambere ni security. Yego. Amahoro. Ako amahoro bon turasangiye n'abandi banyagihugu Ndago bose. example. Wibuka ya magrenade yavuga mu Iyo mizi. 30. Ucubibona yuko amasaha abiri gusa vyamaze. Yeah. Bro ucubona aba muri Israel no muri Iran ko Ko bamerewe. bagowe yes. Naho byoshika ukaba warayinzara. Mu baraje. Nisikilize huyu ni DJ Zenobino. Sindo Zizi. Zizi tena braza. Mimi ndo nasikia hivyo. Na nilikuwa sijamaliza. Sasa rero biravye neza. Umuntu akwiye gushima kwanza kuba afise amahoro. Bya kabiri ibibazo byose umuntu yo bafise arashimira Imana kuba ari muzima ibindi birakurikira. Rero urumva ico dushimira leta nuko ubu bahora banadushigikira. Tugatumirwa mu nama yabo tugavuga ivyumviro vyacu. Kera ntibabumviriza. Ivyo rero nibaza yuko vraiment uronse umuntu ashaka kugutahura ari occupé na politique hari anye akakumviriza basi nujya mwanya mutoya bro niyo ni chance to ngira nibindi bizogenda neza. B Zizi plutôt Zeze. Wewe kora da. Oya hani nasikiaga hiyo no basi Nzuri ya leo. isaba kurunziza kwanza. Jewe. Bro ni muri jiye mwari yarage. Nagira Yari kinera. sema jini nagira nafse bafite bugino musi. mpetana arachoba Oya nagira ari wewe. Urajena zibuni wewe siriya. Kono wabivuze. Okay yes. Wakira gute ingero no musi gouvernement eriko irashigikira umuziki w'Uburundi mbega ho murabibona canke birahari kubgaho. Birahari kohera ko nka twebwe as Runtown DJs turashima d'abord la repasse baduhaye barabara twaragihuga zaheruka kera. Bo bizeka ko ari umuteka kazeka ko batahura ivyo turimo. Ni nangu cyayumvira mu myaka 5 n'imbere rero. Bazaduheza muri Tanganyika batwubakira stage tugiye kwikubitira show. Guverinoma big up ubwo bararenze. Bako batahura ivyo turimo kera ama generation ya kera. barategura n'amapati bakadutuma. Ibaze ubu tupapora na president ari hagera uri ngaha. Bifese kamuvugiza umuziki je nka DJ president ari hajya akakanyukura. Ibintu biryoshe cyane. Ibintu twaba tuyumviye ko bitoba mugabo bibaho kandi bibishoboka. Ya? Kabose ra hostinga ko yari muri Maison Blanche. Tarambiani. Kubandi gwawe nawe ubona gute gakaba. Birarenze vraiment aba grand frère bamaze kubivuga, aba grand frère ndibaza aba grand frère bo baramaze guca mu bintu byinshi biri close na government kurusha twebwe tukiri mapana hasi gose. Bamaze kuronka n'inkwavu. Ya urumva Inkwavu. ya urumva yoyo ntaragera. ya urumva yuko Siko naziguze mwinka bro. Iziya nkwavu. Serious. Niyo ni exclusive. Niyo ni exclusive. Je kweli vraiment nibaza ko man impano wawe na president bari mwigisha. Ubunye za nkwavu bazikuye mwinka. Cyane. N'imyaka ingahe ndaci imyaka. Uya hari abandi nk'ubu ubunye baradishiza. Ndamuhamagara ndamushimira nimba zo mpumwanya. Ucumutamo kakani. Ndamuha inyana. Yavuye ku nkwavu. Urukwavu ruravyara inka bro. Yego yes. Beshi bavyumva. Ijambo rimwe ku bantu bozoza kwitaba kuri tariki ya 11 z'ukwezi kw'indwi. Fisa amajambo menshi apana rimwe kimwe gusa ndabatumiye bazoza bari benshi badushigikire. Yego. Iri zuba ntitwari Pole na resista. jua. Turo karibu sana kidogo basi karibu sana. Hitmaker. Wagwa. Karibu sana mzee. Asante sana. Umeze neza. Kuri ndashima Imana. Hari akantu abantu barakunda ingendo uririmba baririmbire gato. Ariko ngino winjira. Zuba riserutse kw'ijuru. Umuco w'izahabu mu bicu. Mu mwonga inyoni ziraririmba. Urukundo ruratangira. Tugende buke buke muzozi.
ibihe byiza by'ubuzima bitwubakira ejo heza mu rukundo rutazorangira mu maso yawe heza ndabona indoto zahindutse inyenyeri niyo twafatana maboko uru rukundo tuzosazana wagwa Meze neza rero. ndashima papa guramutse abakunzi ba African TV dose Ndabaramuki- bakunzi gukurikirana rero n'abakunzi bawe rero benshi bahari. ndabaramukije special ku bantu bankunda Yeah. amahoro y'Imana abane nawe Hari abantu bavuga ati Turo ahantu ari so yabwirizwa kuba ari kuko impana afise irarenze bamuvyakira gute Gaturo. jewe mba ndabifata nka challenge ariko mba mvuga ati imigambi y'Imana bari imigambi Mwana byozi mugabo umusana afise hit mbwa atazi ko afise hit. Azindimbo hitwa perezida. Wabasari. Perezida w'Abasari. Ndayambaye. ikinani Kinani arakaze Turo zatari. azande sana mzee Yego. Yes. bon je ndabifata nka challenge kandi mba mparurira ku gihe c'Imana Imana iyo igihe kandi ama challenge menshi kuko abantu basoma ijambo ry'Imana baramaze kumva bayobu baramaze kumva abantu bihanganiye ibintu hanyuma ariko mu nyuma bigashika jewe bimpa kuguma nkora cyane kugira ngo ibyo abakunzi banje banyipfuza ko bazobone byabaye Yego. Yes. Ariko nashobora kuvuga ati Turo bashobora kuba baramuroze kuva kiva muri Empire. Yaciye asubira inyuma. Bon, ukuri apana gusubira kuririmba. Gusubira inyuma mu buryo bwuko ibintu vyawe bishika kure bikagenda kure cyane gose. Haraho bihuriye ukuva kwa ko muri Empire hamwe no kuririmba kwa. ndibaza nabyo bishobora kuba biba birimo kubera hariho family iba iri kiragusapotinga itabikika gukora support ubusubiye kwimenya ndibaza ni nkuko hari ama platform amwe usanga yarashobora kuba agusapotinga kubera ahantu waburi ariko akazimba mfise nako kuba convaincre kugira bumve yuko naho nta wundi muntu aba hari ko I can do that. Yego. Okay, tuje kuri president w'Abasani rero. Tuba freestyle was. Perezida. Umugabo nyawe nuwo gwanira ijambo umushinga ntahe nuwo kunda umuryango intwari nyayo yo kwitanga igitambo erego zubahwa neza ni wagwiza ibicano abana bakaronka isosi bakaronka na minosi hama nawe ukajya ipozi erego umugabo burya ni noti mwa nkumi imwe rondera akanoti ni mwajya iby'umubosi ni portapoti misore mwe rondera akanoti muze mubegwe nkanje nitwambara summertime. Yeah. This is not summertime. Ja kuri president w'Abasani hareka ibintu vyari bijyanye. Ahi wanyu munyitande ndayambaye munyitande perezida w'Abasani abana banyitande ikinani munyitande perezida w'Abasani munyitande ndayambaye abana banyitande ikina ndangagazuzuguro nawe urangagazuzuguro Ndakanka cyane gose. Yego yes. Ku nshuro yindi ugiye guperforminga muhiri wanyu mu Cibitoki. Wavyakiriye gute? Ibintu bimeze gute kuri wewe? Kwanza reka nshimire kwanza kuko n'abari muri timu ya organisation bambwiye ati ni icifuzo cy'abene gihugu. Wow. Sasa nta kintu mba mfise umwe wese no kubona benshi umwe wese no mushimira ko ariko ni byiza ahubwo ico mfise je nko gutanga ni wa munezero bari bankeneye ko kuzoba. Yego. Yes, ijambo riba ko bakunzi bawe, ijambo riko abantu bagukunda ku munsi ku munsi. Adengi yuko mugumane na jewe. Yego. Ikintu kinini tuvuga kuno munsi ni about summer izoba le 11 juillet. Man, get ready. Nta majambo menshi novuga ariko ni muzi. Yego. Umunsi buca byabaye. Mtanambi. Asante sana mzee. Asante mzee. Gira video. Kujimya kinga. 29 kingahe. Veneva. Oya nta Veneva. None wowe hari umumama afite imyaka mikeya. Yego barahari benshi. Un des trois. Sha.
Meze neza gamaza hake. rero tuko turakora Yego. kamera irihe Yari anya. Yari kirakubona ko wiruka. kutari waneguje none Urasa neza. kamera iri hehe none Yari anya yari anya. Unashaka kugifota je unashaka kuvumba. turirimbe ko duhagaze nkokora Ririmba take away. kumbe two Happy turi birthday. Why Jeje? Okay. Nuguma widumbukiza none Gina. gatuka ndi hagati rega je Awashaka kugera zino bino. photographe yipiga na hii Urakoze photographe. guma ba fotore na telefone yiwanje kamera sindayizi cameraman ngwa Yamise yo mirongo amurushe. kumbe two turakora ibi Ega birimwo. nimushaka ndabavumisha photographe wanje ari sana Ingono. Ifoto kari nziza fo. Jewe ntanja he. Imbere yo kwa gira kwishaka. None hari umuntu. Ondo fo. Zuba ni ryinshi cyane. Photographe. Nawe ucugira video. Hari zuba mu. Isake. Salade. ndaguye Sawa. Twari turi. Braza. ngo mama zaza Erega ni big. nenda kubaza nawe basi tugende mu gatutu basi Mama za uri mu zuba. Ngo tsinga Mama za haki. wowo Karibu sana. safi Urasa neza. asante See the beauty. Ngene bebe zana. Uyifati Chawi bebe. apana muri zoom we ntuyizoominge Ikiganiro. ntayizoominge sawa tuendelee ama tusiendelee Tuendelee. safi tuendelee Urasa neza. thank you Sana amafaranga menshi arahari. thank you Arahari. amafaranga of course arahari Kabisa. Tuharira ngaho nyiri kwije imyaka ingana. 29 29. Muri komatere muraza kutubwira. ega tuva mu bwoko budasaza Ko vraiment. Kama nguri mwana 12 ans. woyima jewe Kwiza 21 ans. Aniko abantu benshi nivyo bazi ko nkiri muto mugabo sindi muto vraiment antukuri majeur. ndakuzi ngoma nkwize 30 ans Washaje. nagapostinze kuri Facebook nandika ngo namusi nkwize imyaka 29 narumva abantu ngo rabuhe bubusazi bwawo ndurashaje Uri? si shaje ega imyaka ni saza asaza mu mutwe Nacho haruri ivyo bintu 30 imyaka. none je sindayikwiye honyura umaze kwitwa umuvyeyi Yeah. utegeza kuba ufite imyaka myinshi ntuba umwana Hariho kumuvye utari ubitegekanya vyabaye paragisida. none anje ugomba mushiremo muri iyo list Yahariye wose. Siyo, mama wabo. Kuri paragisida. mama wabo mukamane yanje hari abantu bagitwaye inda pa accident Shina kwihagarara ko wari wabitegura. wari wabiteguye cene nabiteguye Yes Gina. Oh? Ni Cibitoke summer time. Ni kutariki urambabaje niyo saha. simenyerwa ntumenyere kuzurankurako Yes, ni kutariki ya 11 z'ukwezi kw'indwi tuba twamaze kwinjira neza na neza. nabivuze ko nzogenda ntwaye Isaac Twara umwana mu biro mwinjije mu bintu by'abasanisana akiri muto. bisa ni by'abasanisani nzomusika ku hotel ari kumwe n'umukozi hama je ngende ngesho hama ngaruke yo rafa pasi naraduze ntaduganye umwana azi kibazo nagize amaberebere yarandiye hama shaka kurara manutse iryo joro nyene ubu rero naciye mvuga ati ebara nkazogenda muri show zogenda ntwaye n'umwana Fondere umuntu wonse. kandi si bose bazi gukwega amaberebere nk'umwana Ntabyazi. nagerageje biranga Baragerageje ko nkabira. Umpore. Wahuye n'ikibazo pe. Reka. Cyangwa kama. Bakama. Abandi bavyeyi twari kumwe nibo baguma bambwira ati zurakama zoje gukama sino naragwaye ndashuha ndamene ku mutwe kwa ko ryari rya mbere ngiye kure y'umwana wanje rero urumva Urase mu kuzuzura mwitwarira. muri Cibitoke sama Yeah. nibaza nzomutwara bro sindosubira kugira ico kibazo
nzomutwara kabisa Yego. ko ntegerezwa kugenda Yego. ndi muri staff Uri umu influencer Eh. azwari muri ino event magoma vengo no higanwa ariko si higanwa ono event makuma wibebeza gose ari umuntu karanda bare karandera amasoni wibebeza je ko ndahigo mu wibebeza agumanda okay niziye mpamvu zibiri canke zitatu zotuma hona dasiba muri Cibitoke Summer time cambere ni vibe ikindi naco abari muri sama tuba dushaka nyine kugendana kuri ni kuri plage Yego. haza ndabihebye oya bandashe sura kuraba uraje ko ntazi kuvuga mpagaze nkuko na mpagume wibebeza oya urumva oya naho ntuba ndiko ndibebeza asanga nyine uma wimanyagura ariko ni sawa barakumenyereye barakuzi nukuri munyihanganire bro mpamvu zitatu zotuma hona dasiba muri Cibitoke uri kurafata n'amafoto no ngaho urafata amafoto oya ibintu ntuzobikate none bibanze ko ufise akavuyo none barakuzi sawa agagoyeza hake wawe Dark rafise akavuyo kunsumvya warivyaye defu narivyaye mama ye mugare ntumbaza ibintu vyinshi rero Oya, nta vyinshi. mbaza ibintu bijanye na Cibitoke Summer time Cibitoke Summer ntavyo uri kuribuka nibe ibintu abo bantu vyotuma badasiba muri Cibitoke Summer icambere coco Yeah. ukaba uri umuntu ukunda kuryoherwa kuko hariya ntituba tugiye umva tuba tugiye kuvyimba isura ukaba uzi yuko uri umugabo utabanye neza n'umugore wawe uzohitana umuhabara umuduga ni hariya kugira wimare stress sindwiki ninde atazi ko ivyo bintu bibaho we nawe uratanguye kwigira vya bintu vyiwawe si bose mpana ariko arabafise abahabara aba bafise rero muzobaza umuntu ayoshwa n'umugore mugabo akica kwitemera ku gacupa oya rega ntituko turabahanura ngatwo tubabwira baze mu kirori Maria yita kuvuga Maria ufise umuhabara muzanye ufise umugore wakwemereye muzanye kibazo kirihe udafise umuhabara ni wizame wo kwizana gute fumurondera umukobwa wari wose umbwiye ati je merekeza hama tugene tujyane vibe hama nyene tugaruke Bujumbura wewe na je wiki none iki kigwanira abantu nkuko yo washaka we ndakuzi daheze Cibitoke muzoze ego yes ijambo rya nyuma ku bakunzi b'Africa TV ku bakunzi bawe bwite kandi baragukumbe mu kiganiro jina vraiment no kujya bakunzi bawe ndanyotewe ijambo rya nyuma nyene nuko mubandaye mwitaho ivy'iwanyu mureke kwitaho bitabara kandi ndababwira ijambo ryiza barabiba hari abakwinjiriye iyo ni indi content tuzokora uwundi munsi nzoyiguha iyo content kandi pe baragukumbe kuri Africa TV baguruka kera mu ntango bamperuka ntaravyara ukiri inkumi akapantu hari ukiri isugi na wambe ukiri isugi ariko sinari nkiri isugi ivyo hari ukiri inkumi sinebwaho mu mama ndagushimiye cyane mubandaye murabibaraba hama bitabaraba navyo muvyihoze barabe hirya murakoze kumpa kano kanya nagoma ndabatangarize ko turi hano kwa rino genekerezo kugira ngo tubatangarize ko tugiye gukora ubugira inshuro igira gatandatu evenement musanzwe muzi mukunda murindiranye n'igishika cishi Cibitoke Summer time kuyinshuro ikazoba kwigenekerezo rya 11 z'ukwezi kwindwi kibanza ni cakini nyene ni Lac Dogodogo mu ntara ya Kera ya Cibitoke Bujumbura yuno munsi nkuko mubibona hano imbere twifashishije bamwe mu bo tuzoba turi kumwe naho bamwe batabonetse mugabo bakuru turi kumwe ngaha nkuko mutuzi mutwizera turafata umwaka ukwiye kugira twige neza idonido y'ukuntu twabatunganiriza igiteramo kiryoshe kimeze neza tukabakoreraho muba mwifuza naho muba mushaka naho bidusaba ingufu nyinshi cyane gose mugabo urumva ikintu kizanyere cyama gisaba ingufu nyinshi turagerageza tukikokora tukabazanira ivyo mwifuza n'ivyo mukunda n'ivyo mushaka hama nibaza ko team iri hano nta muntu numwe haba bari ngaha canke nabaza kubona iyi video canke abazobona iyi video yobaza ngo ujya ninde nabantu basanzwe barubatse amazina nabantu musanzwe muzi musanzwe mukunda nabantu musanzwe mwaradutumye babashikaniye kuri no munsi icerekana ko zuba turi kumwe ca mbere nuko turi kumwe ngaha nabo nibaza ko nkuko vyama misi yose ni kenshi mama muvuga ati noneho uyu mwaka ko vyaryoshe gusuma ngira ngo undi mwaka muzoro nkabo mutuzanira babiryosha nkuko mwabiryoheje uyu mwaka ariko misi yose hamaho innovation kandi ndazi ko misi yose
uko edition zigenda zisumbana umva zigenda ziryoha gusumba n'ubu ndazi hari abaza kubona ati iyi team iri ngaha ko imenga irateye ubwoba irakomeye cyane none mu mwaka uzahoho mu edition girindwi canke kumbure naho mwumvise ko nova vuze ati dushobora gukora evenement zibiri kandi nivyo ntidishobora gukora evenement zibiri tuzokora zibiri muri iyi sama hariho abashobora kugarukamwo ngaha mu yindi n'abatashobora kugarukamo mugabo uko ico tuzi nuko tubazanira ibintu byiza bimeze neza mwipfuza kandi mukunda kwiryo sango rero kubatabizi no kubabizi nibaza yuko mwoba muritegura mukaba murategekanya ibindi byose bizoza murabibona kungurukana bumenyi turabibamenyesha ku ma platform yacu canke yaba abantu dusangiye gutegura kino gikorwa igenekerezo n'iryo murakoze. Reka ndabashimire cyane kubona nka Rusizi Limited mwasubiye kunyizera twakoranye kenshi twakoranye byinshi ariko nanje nditeguye kujya gaswage n'akarobe kuri ya ruhande turetse n'ifi nziza zo muri dogodogo zo ndahari kugira ngo ntange umunezero utagabanije narijya kandi ko umuntu aba yarubatse mu mbabare nibagiye akabaye nga ariko twarubatse madame araharacumba ubugari nkajya nkumva nameze neza nkaronka ingufu zikwiye zo kugira ngo nzoze kubanezereza murakoze yibagiye bage byace biratuma yitiranya kaswage n'akarobe ari citirana muri abo bandi harimo DJ Zenobino nta firimbi yagendanye no gusa arayifi ivuga uko Ngari nyotewe. Zenobino nawe nguriye niyo nyene Oye nuriye niyo nyene cyane kuri nibaza yuko bo cyambere kandi abashimiye ko amaso yo kunyize itwa munyize ni ko yamuzi ko byagenze neza bigenda nabi n'umwaye gusura kunyize so abantu mu cibitoka abantu bo muri Bujumbura yagutse kandi kibarayizi cyane tuzoyabwiye Yoronjiye tujye show na maka murabizi yuko sinzi kwihangana nashyize kuri stage muzonyisabira ko mutaha mwarushe nyene kubera nyene kuri za mix za vibe za kaja we mama ndakurikira on the floor on the floor Yes ashime cyane Assalamu alaikum kwa Islam salam people them call me Rap King Rap Tai Chi Rap Commando na dini ya shana sema aka menshi mushaka mu nkomera mashi niyo ni tala sasa rero kubona nahageze ngaha ndi ku butumire bwanyu abantu bo mu cibitoki kuri no munsi bavuga ko ari Bujumbura nibaza ko abuzukuru bacu aribo bazomenyera bino bintu kuko ibintu by'intara nimba ari zine nimba ari zingahe biragoye gutahura muri no mwanya sasa kuba naje hano nibaza yuko bazi ibikorwa byanje bazi ibyo mpora mpereza abanyagihugu connection dufitaniye ingene dukominikana antuka vraiment ndanaryoheye kuko nari ndavyifuza kwifatanya nawe ubwa mbere ngiye kurorera mu bandi uno munsi ngiye kubashigikira bambe ngiye kwifatanya nabo mu kubaririmbira especially ko ndi kumwe na DJ Zenobino hariho igihe uba ukompletana n'umu DJ n'ikindi gihe akononera show ikagenda nabi rero kuri uno munsi ko mwatuzaniye n'umu DJ dusanzwe dukorana neza ndizera ko atazogenda yidoga hama ndabashimire kuba mwanyumviriye ko ndizera yuko nzokoresha ingufu zose kugira ngo nezereze abafana bacu abantu bazoba baje kuturaba murakoze cyane amahoro y'Imana bane namwe je ni iteka kandi ni cyubahiro gusubira kwizegwa na mwebwe ndibaza yuko hariho connection nkuko Bifesi yabivuze hariho connection ibiri hagati y'abantu n'abandi iyi ni connection nini cyane kandi nkuko akiri umwanya ndibaza uyu mwanya wose tugiye kuwufata tuko turitegurira kugira ngo abatwizeye ko tuzobashimisha bizogende neza kandi ikindi kintu nashimye ndi kumwe n'abantu biwanje umuryango wa Zenobino MC Uzabazi n'abantu bagiye bafise itafari bagiye bongera ko ku rugendo rwacu ndibaza ibintu bizoba bimeze neza nta majambo menshi novuga bazoshike birabire gusa tugire Kristo jewe vraiment reka ndabatera inkuko ari rya mbere ibi bintu ndabijemo na hariya mu cibitoke na mbona abajone bose bashushe ngo turagiye mu cibitoke sama nkavuga none
ibirometero ko ari vyinshi mugiye kuryoherwa hariya gusa je sinabitahura rero ndaryohewe kwanza kubona nanje ndimo kandi nanje nzoda tuzokorana hama yene jewe akazi kanje nako kuzobi wala guturira gushuha hamwe n'abantu bazova hariya Muyinga baci Bujumbura bagenda mu Cibitoki bizaba biryoshe rero bisaba yuko mu mpa vibe kugira n'undi musi nzoze kwaje ntavyo nsinzi ngo biba bimeze gute biraryoshe wowe waramaze kuja nibuke ko ari n'umusani nizere ko azoririmba ashira ama clip kuri YouTube oya ubanga bivana na mood tuzoba dufise bivana na mood izobihari mugabo je turi kumwe kandi je ndaryohewe ko ari mood uzoririmba Kabosi na uzabazi bazoguhamagara. Thank you so much. Je nzokora akazi fresh kandi je shaka kuryoherwa. No, nzoryoherwa. Rega waryohewe deja. Okay, tugeze kwa Cyubahiro Shabir, aka Kabos for the real. Uyo mugabo nawe aka the new counter. Okay. Igambera aje gucito kusama time ngo ni byaka bitagata. Ubwo yaraza aje gushikira. Uno musi nawe aje kusangiza ku ruriro. First of all, Shabir abantu bose bateguye kino kikorwa. Merci kwa mwashe kwimvira Kabos for real. Na majambo menshi navuga, I'm the mic master. So vibe ni energy very fresh sana. Muzoze muri benshi. Promise kuba show ya hatari. Merci beaucoup. Basubire mu bintu biri. By the way, B-Face, Bentoro, DJ Zenobino ni family yanje bisigura yuko tuzoba turi kuri stage n'abantu tuvyumva kumwe n'abantu bifitanye energy iri fresh sana. Don't try to miss out, ladies and gentlemen. Pull up, man. Pull up, guys. Congratulations ku modoka yi. Sasa. Merci, man. Azoduha lift hariya. No. Ibintu kwimoto kuruhande. No kanya nongere shimire sana abanywanyi bacu, abakunzi bacu ba Cibitoke Summer Time mu mingo yose itandukanye basanzwe baza kudushigikira kandi badashika intege. Naho twobabwira tuje mu Rwanda bo bari tayari cyari tuje muri Kongo ico ni kintu kizima kuko tutabafise naco two kwishoboza hama ikindi ndagira shimire ni parfaite collaboration dusanzwe dufitanye n'aba dusuye gukorana bifese we narisanzwe nzika yahoraza kudushigikira nibaza umuntu mushasha c'est la dame ou la demoiselle Madame Isaac Amande ni waje bwa mbere nawe nyene ndibaza yuko abamaze kuza bamaze kumuha makuru yuko Cibitoke Summer Time ata kuko ntagogira evenement zitandatu zigakunda Bradudika gufata mu mugongo ico gikorwa kidasanzwe kizwi au niveau national nico gituma no tumirira nabandi ba influencers kugira bame bitabira kino gikorwa na cyane bakurikirane koko nimba no musi ari jina hari ejo hazoba hariho nabandi kugira bigende neza hama dutumirire kandi ibinyamakuru kuzabiraza bidufata mu mugongo bitanga makuru aho bigeze kuko nibaza ko aho bisigeze tugeze ku buhinga bwa internet nico nagira ntumirire hama ku ruhande rw'iwanje no bizeza neza ko umutekano wa hariya utegeza kuburinzwe umutekano wa hariya urarinzwe kayise nibaza nivyo muri rusangi kuko ufise umutekano nibaza ko ushobora kuja muri mudu yose ushaze ko nta kizoba kakazana kimwe avuze umutekano kubera yatwara departement security no kirapanze je nta byinshi mvuga kubera byinshi babivuze tubemereye umunezero utagabanije ariko ikintu nashaka kuvuga nuko abantu Blarudi bien sûr twama turi kumwe dutumirira n'abandi bafatanya bikorwa baze kudushigikira kugira ngo dushobore kubafasha no kumenyekanisha ibintu byabo hanyuma aba bantu bose ndabazi ko mubazi kandi mubizeye umunezero ni 100% ni garanti kabisa Kristo ndashimye cyane muri rusange ko twama dukora izi evenement kandi
gutanga umunezero ku bafans bacu. Nukuri iminsi yari iheze ibinyobwa byari bigoye kuboneka, ariko ku biganiro turiko turagiranira na Brarudi noneho biranaboneka no ngaha murabona ko hari inzoga zari zarabuze ariko ubu zimaze iminsi ziboneka. Rero si n'ivy'inzoga gusa, ababo murazi ko bakunda akaboga. Rusizi Limited iciye muri Cibitoke Summertime, ikintu gikomeye cyane no gufungura inyama ziriho. Abo tuzoba turiko turabikorana baranabizi, n'abantu baba pro babimenyereye. Abafanzi bacu akaboga mu Cibitoke ni nyabagendwa, barabizi abantu bama baci Buganda, nibajya abantu nyene n'ubu tuzokorana kandi bizoba bimeze neza. Nongera ushigikira iki ciyumviro, abandi bafise amakampani, abandi bafise ibindi bintu bamenyekanisha, turahari, imiryango iruguruye kugira dukorane kandi dukorane neza. Donc tugire partnership win-win, tugire Kristo. Nitwa Promoter de la Capitale, nkora ku Samirizi Ejo FM. Ikibazo mbaza ni kuri mwebwe mu bitunganya. Hano mu Burundi dutoze aba artiste benshi bazi kuririmba, bafise amahiti menshi, nubwo n'abari imbere yacu bafise amahiti menshi. Mbega niki mwisunga mu gutororokanya abaririmbyi mushira muri Cibitoke Sama? Akabazo ka mbere nako kuri Bface on the floor, numwe mu artiste yamenyesheje ko yamagenda agiye gushigikira okiryo rimwe iryo rimwe wagiyeyo, nibazi warabonye performance n'ivyo abanyagihugu bari mu Cibitoke canka bashitse muri iyo Sama bakunda. Mbega wewe kuri performance tukumenyeye ko tugiye kubona itandukaniro riri hagati y'ivyo uhora dutambira canke turirimbira turi ni Bujumbura n'ivyo tuzobona mu Cibitoke? Ibibazo vyanje nivyo. Kwisonga umunezero aho ugeze, turaraba ko update, turaraba update y'aba artiste, tukaraba update y'aba DJs, tukaraba update y'aba MC, hama tugaca turaba yo tunywanishije. Hari ibintu bagira ama combinaison, nk'ubwo usanga woto ya Zenobino mugabo tuzana umu artiste dahuza na Zenobino, utumenya ko hari ibintu biza gupfa, hariho moins ikibaho. Nk'ubwo tutangura to umu artiste wundi mugaca bwa je uzanye Zenobino je sindimwe, ugacugira moins oya nakarorero nakarorero. Rero turaraba iki naco dufise groupe WhatsApp y'abantu barenga 600, kenshi na kenshi baratanga ama proposition, tugaca turaba na combinaison, hama bigaca biva natwe none uyu muntu kweri mu banyagihugu mu benegihugu mu munezero arafise icyo atanga. Ibyo byose tugaca tuganira rero nabo duhuje ibiharuro. Kenshi na kenshi mbere muri Rusizi iyo twaprojeje ngo dufise imiti ntiduhusha ntidugarira, udusanga byakunze kuko hagiye ibyo kunegusa cyane mukaninanwa bica bipfa. Sinzi ko deje yo nyitsa nkunyice unyitse. Nta numwe tunava no mu ntara imwe, nta kimenyane rero cagiyemo keretse Benturo. Yes, nta kimenyane rero cagiyemo kugira ngo tubatore, nuko nana bivuze imbere barubatse izina, kandi nkuko ahejeje kubivuga nuko tuzi ko public yacu ufite twe turafise public, tuzana abantu dushaka ko baryohera public yacu. Kandi misi yose zose evenement zose tumaze gukora nta narimwe tugeze dukubita swat, abo tuzana bose bararyohera public ikagenda iryohewe. Ari naco gituma tugeze kuri edition ya 6 kuko nitugera tunanirwa. Umva utaje yifuza kuzoza yandi tuzoza nkafa twigirishije utaje yifuza kuzoza, uwaje nawe ntiyifuza gusiba. Ego Bface ikibazo uzotanga performance ya gute itandukanye gute niyo wahurutanga nuko waragiyewe rimwe murarihisha ku muryango cyane, nimba murihisha ndabivuze ntiboze. Rero kugira bazoze ifa ko bazoza babibone, kandi bivugiye hano nzoba ndavyisha. Umuntu ahonjeje ntagura kenshi. Karibu cyane rero ku muntu wese yifuza kuhagera. Okay. Franik, African TV. Murakoze, nitwa Franik, mu journaliste kuri African TV. Iko cyambere za guhera kubategura ino concert ningaruka mwaka imaze kuba icuro standard nkuko mwabivuze ati zose byagenze neza nturigira tunanirwa.
mbega nize ntamba mbega amaze guhura nazo gushika uno munsi kuko hari ama evenement menshi twabonye amaze kuza edition ya mbere n'iya kabiri ndetse n'iya gatatu mugabo nizongere kandi kugaruka nukuvuga ko peut-être habayemo ugucanamwo hagati y'ababitegura yo bari kubera iki yo bari kubera ko kumbure muri abavuka ntara mwese bamwe musangiye ikintu kimwe canke ikindi kibazo niko mama Izahake ari ngaha anya ariko ntitwamumenye mbega azoba hari nk'umuririmbyi uko yavuze ngo ntarabimenya ari ngaho onya nkande azoba hari nk'umuririmbyi azoperforminga nk'umusani bizoba bimeze gute murakoze okay reka ngire ko na mama Izahake namubwire gato contrafise ni umu influencer ni umu influencer azofasha kumenyekanisha gushika kure kino gite mugabo rero Vana na vibe ntiyosoma sungaraye kandi ari mutumire ico ni kintu gikomeye arashobora ni nkuko yovuga ati why not reka nze guperforminga ya yindi yitwa gutangura yitwa no ya yindi tangura yitwa away take away agwa ati ugasanga nawe aragaciye okay joyeux anniversaire turafata video reka rero duhere dufashe video okay rero ikindi tunovuga narimvuze ico nacishuye ikindi naco kuvyeke ciwe Rusizi Limited dufise ingufu zidasanzwe turi abantu turenga 15 bafise ibyuno bitandukanye bafise ubumenyi butandukanye abakenyezi n'abagabo n'abasore bitahuye bitunze umva bisigura ko bigwanye ko bisigura ko ibyo byose biza bitwuzuza nukuri ati nta byatugoye premier edition twarahombye ukomba amazi mugabo bice biratwigisha kuva iyo premier edition tugize esheke izisigaye imana irahetsagira ndavuze premier edition inyuma yaho vraiment umukamara ahetsagira dutanga umunezero utagabanye bisigura ko ndavuga gatoyi Zenobino niko muri edition ya mbere atarahari twebwe DJ twazanye meza kubitira hajya nyene ku musenyi na stage kandi ku musenyi rero bisigura ko inzo nguvu dufise iko gutandukana kwacu kuduha ubukomezi budasanzwe urazi ibintu bimwe abakenyezi wabonye Kiki uramuzi kwanza Kiki muraza gufatana ka selfie cyangwa namwita Vishune birashoboka urumva uramubona Kiki none nkubona hari umutima mubi bafise uwo vraiment ubona yo kwimana umunezero ubwo Zuma Nguja hajya hariho munyakigongwe n'izina n'ibwo munyakigongwe ujya yitwa Ngabirano abajya bakenyezi bari hari aka Drago diaspora urumva ibyo byose biratuma hajya hari abantu dufise na Fani hajya dufise n'uwitwa Remy ushaka kumwita general abo bose nabantu tubana yadushira ingufu hamwe hari aho mutabona ngaho ko twese turi nka Rusizi Limited hari abafatiye n'iyindi mirimo rero bisigura ko nk'aba nizo nguvu dufise ukunanirwa bwa mbere kwaduhaye inguvu inzigo yo gukora cyane kandi ubu imana irahetsagira